Lisa, Fondation Féminine de Java. Donc c'était une situation difficile, mais il a fait le choix, il a chanté pour eux et probablement ça va sauver la vie. Et c'est en fait l'origine de ma question. Merci beaucoup. Ivyinshi naciye
kugira yuko abantu bareka kwihenda kuraba abantu ku mazuru ngende basa uno muhutu n'umututsi n'iki ndibuka barigeze kunyurutsa mu modoka banyagiriza ubwoko ntari baraja ishamba aja kunyica ngo Imana itari bwandekure naravuyeyo nani dodoberejwe n'umuntu atananze washaka. Iyi ni surprise nziriye abo twe twavuga ko byanza ko imiryango imbere y'ikoraniro ariko ko abikoze sinogena ntavuze yamaze kumvuga avuze mu buryo bw'igitabo igitabo sije mbonye inonda iravutse nawe nyene yabivuze yuko byasaba ko umuntu avyihanganira. Rero uno munsi nuba afise umunezero ntangere kuba nagishoboye kuja ku mugaragaro harya abantu bose bama babona indya zimaze gusha mugabo harya watetse tuhamenye icuya aba yabize n'utuntu twinshi aba yegeranije kugira ngo zijye kumva ziboneke ku meza. Ndashimiye rero uyu mwubaho wanje ngene yashoboye kwihangana akabikora kandi nabonye umenga bwabo ni si ibintu byoroshe. Abaramwumva abantu bavuga ngo ngiye gusoma igitabo nakasohora igitabo yibaza ibintu bisanzwe n'ibindi byose ntabwo twaba dukora by'amashure ariko ikintu nacyo nasanze icya mbere cyo nakihereye ko ndagisoma kugira ngo numve ko atavuze ibitari byo kuko hajya umuririmbyi yanezerewe araririmba kandi iyo babaye n'ijambo bagateka akiririmba. Rero naragisomye nasanze kirimo ubutunzi nk'uko ambasaderi aje kubivuga kirimo ugisomye ni nk'uko uba wugure ubuzima bwiwe bwose ukamusoma uko ari hama kandi nawe bikagutera intambwe yo gutera uja imbere. Ni igitabo gitera intege, igitabo kiryoshe cyerekana ko n'abantu bari baca mu bibazo imbere haba hakiri ibyizigiro. Rero ndakengurutse kuri aka jambo ndabifuje kugisoma n'utazi gusoma muri urwo rurimi ndazi ko turiko turigisha abana azogira umwana gisome kizomutera intege mu buzima bwiwe bwa misi yose. Murakoze mwubaho wanje wamushoboye kuma kanya murakoze. Umukobwa n'amashuri cyane yatanguye kwishaka muzike mugabo uduharuye amashako bise zoducanga kubera zimba zizunguruka. Umukobwa n'amashuri bamwita Nyamate, umuhungu wa Nyamate, umwuzukuru wa Nyamate. Abarya mu ntara nziza ya Rumonge ubu rero abyagikore yifunze mu maso abereke ko biri mu maraso ahubwo atwara bibiri kugira ngo azitore uyisonzeje yomeka amafaranga atariye rero aho akapemwe ko ryamaye kagasinzira. Ekora ni ubuhinga butangaje sinibaza ko afise amakuru. Mukomera amashyi menshi, mukomera amashyi menshi. Cya buhinga yagira ariko araziraba akagira gisubiremo atazibona. Kabone ibyo bintu bishoborwamo amashyi kabone nabo bishobora kuyakomera. Umugore amashyi menshi cyane yaravugwa ntiyamagwa ubuvuga byinshi twaba turara hano twabifunyapfunyije muri iki gisomwa mubona hano ariko nanifuje ko bose baza bakakikuza hano kugira ngo ifoto sindayigende ubumwe kandi turi kumwe nabo regegwe hariya bashike hirya baheza kuvuga bashitse hirya kugira ngo twese tubane hamwe bikunze twateguye
iki gisomwa kiri kuri runo rupapuro kugira muzokimanika mu biro ya fondation mbere kiveko nico bita ikopi reno muri salo iwanyu byose mukihanga amaso abashitsi baje bagihanga mwabanye hafi abo mwabanye kure bemera ibikorwa mwakoze kandi byabanezera. Iruhande rero y'iki gisomwa kiri kuri runo rupapuro rw'iteka nagomba abo twafashanije kuri iki gikorwa bakantera iteka kugira ngo ndabaserukire, nagomba bukurure no mu bikoresho twashoboye kwegeranya kugira ngo muzoje ko ku gitabo twabaye mwashize ku gitari natwe dushima kubahereza gitari kugira ngo mwicaranye amamafe mito caba muzohore mucuraranga muca munezerere ku byiza b'ibyo mwakoze. Barishimwe cyane kugira ngo amamafe mito caba ndabaca mudasoro mugira ca mudasoro abana bawe bose babyara kacu kiteka nkurikira intambara abana bawe agukunda zo gusanura uguteza imbere. bahezekire kandi turafise n'akabahasha byose nimwe mu bitwigisha. Akabahasha naho mubona ari gato harimwo miliyoni w'amafaranga y'amarundi murahigiye igitari kizoshika umujya muca mukuru umujya, kandi turafise n'utundi ducurarangisho wakama gende mubikorako mu kimenyetso c'uko muvyakiriye baca babitereka hajya ku meza imbere yanyu, ze murabiterekako harya, ze murakorako akananga ka kera ka Mutama. Nabonye muri kiriya gitabo mwaranditse ko Mutama yakunda kuvugisha inanga, na wese we ngo yari umucuraranzi, kandi biranditse muri kiriya gitabo. Ashire ngaho ebe twose no twakera twakaranga saho na cene baragikoresha mu gucaranga iyo bariko baragira inka. Kandi barakibikamo n'amataka ngo ntawe ucuraranga adafise imboga. Yeah.
sinzi hari igihe mugira muti kumbure sinogenda ntagize icyo mvuze bagomba kure icyo mushikirije bani baheza kire Murakoze cyane. Igihe bigora mu kuvuga kuko kuvamo avuka nabwiye ngo ni ibintu by'ibintu mbese mu mutima ijwi rigira riti Mana ashatse kugira neza kuri ijambo rya mbere turi iyo Mana nyine n'abasaba nti mufashe bubahwa mwese turi kumwe hano mfashe gushimira Imana tuyikobera amashyi cyane by'ukuri birengeye ku giti iteka ry'umuntu birigihugu kabenegihugu b'igihugu ya gihugu handitse mu bitabo niho serivisi d'emanation kuri n'umunsi nyene umunsi wo gusohora Imana iciye yishyura ifite ntanzi sinzi icyo bavuga mu kubashimira uretse ko ntashe uryohewe cyane rwose kandi nyambuto nabibati twige tubarutse turibuka gushimira umuntu akiriwe kumva femide jawe ndiko ndavuga ati jewe nigeze nshima sinzi ko ari byose birukiriye ndumva nahejeje hajewe ndumva ivyo bindi vyoza ari umusaza bwaho uyu munsi ndumva udasanzwe mu buzima bwanjye kuvama Mana izagire musaba rundi agize umutima wo kushimira nkiriho kandi komeze kubiba ku bandi barundi murakoze